Urupfu, urupfu, urupfu. Urupfu tuzorutwenga tugwitambe hejuru tuti warupfuwe intsinzi yawe irihe, warupfuwe uruboyi rwawe rurihe, kuko urupfu ruzoba rumizwe n'intsinzi y'abana b'Imana. Tuzorumira miyonzwa kuko nta bubasha ruzoba rugifise, mbere ruzogarukana n'abacu rwamize. Nshuti yanje uriko urumviriza ubu butumwa, ndagusavye ufate akanya gato wiyumvire ku rupfu. Urupfu ni rubi, urupfu ntirutoranya. Umwana akivuka rurajana, umuntu akuze rurajana, umutama n'umutamakazi rurajana, ntirukangwa n'abanyacubahiro, ntirukangwa n'abize amashure menshi, eka mbere ntirukangwa n'abatunzi. Uwo ari we wese isaha igeze ruramujana. Imana idufashe cyane. Iyo urupfu ruje rujana uwo ari we wese ntirutoranya. Nohava mbaza ikibazo, mbega urupfu rwavuye hehe? Urupfu rwavuye ku cyaha, rwazanwe n'icaha c'umwana w'umuntu. Igihe Imana yarema Adamu na Eva ikabashira muri rya tongo Edeni, yarabihanikirije irababwira ati ntimuze murye kuri kirya giti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Irababwira ati nimwakiryako muzopfa nta kabuza. Birumvikana yuko abo bavyeyi bacu aribo bakurambere bacu dukomokako twese, iyo biza gukunda ntibacumure, nta rupfu rubaho. Itanguriro 2 ku murongo wa 16. Reka tuhasome turabe ico havuga. Havuga ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cose co muri rino tongo ukiryeko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Imana idufashe cyane bene data. Birumvikana ko ari muri ca gihe Imana yihanikiririza Adamu na Eva, irababwira ati kiya giti ntimuze murkiryeko, kuko nimwakiryako muzopfa nta kabuza. Guhera ico gihe rero urupfu rwaciye rwinjira, rwaciye ruronkaho rwinjirira, kuko Adamu na Eva baruhaye ikibanza. Urupfu rero ruca rurinjira, kuko Adamu na Eva barenze ku masezerano bari bagiriraniye n'Imana. Ndakubwiza ukuri, iyo batarya kuri ico giti kimenyekanisha ikibi n'iciza Imana yari yarababujije, n'uyu munsi Adamu na Eva tuba tubabona bagendagenda ngaha muri quartier, tuba tubabona duhuriye ku isoko canke se duhuriye muri bisi. Muri rusangi baba bakihari na bugingo n'ubu. Ndabibutse yuko kuva ico gihe
hariko harahera imyaka 6,000. Urupfu rero rwaciye ruba ikiraro ducako kugira ngo dushike mwijuru. Urupfu rero ntigwaje nk'igihano, oyaye, ahubwo Imana yarushizeho kugira ngo igirire neza uwo muntu, kuko yaramaze kuyicumurako. Urupfu rero rwaciye rutangurira ku bikoko bibiri. Imana yaciye yica ibikoko bibiri kugira ngo ironkere abo bantu bayo impuzu zo kwambara z'inshato ngo bambare, kuko icaha cari camaze kubambika ubusa. Abo bantu nabo batangura gusaza, bagenda bakura basaza buke buke kugeza aho bagejeje mu myaka 930. Nuko baranduruka, Adamu nawe arasozera arapfa nk'uko Imana yari yavuze. Ibyo uzobisoma mu gitabo c'Itanguriro igice 5 ku murongo wa 5. Nagira nkubaze wewe uri kurakurikirana uru rubuga rwa Sabanerwa TV, mbega nawe uzopfaga mugenzi? Reka nkwishurire, egome uzopfa. Na jewe nyene ndiko ndavuga aya majambo, nzopfa. Ariko hariho ibanga Imana yaduhishije, ntawuzi igihe azopfirako, kandi ntawuzi umukogote w'urupfu rwiwe uwo ari wo. Hariho abicwa n'amasanganya, hariho abicwa n'ingwara, hariho mbere n'umuntu ashobora gupfa akiri umujene, hariho abicwa n'urusasu canke se ibindi bikoresho vy'ivyicanyi vyo mu ntambara. Hariho n'abapfa batigeze bagwara, imitima yabo igahagarara hanyuma bakaca bapfa. Hariho n'abapfa bisaziye neza, bamaze imyaka myinshi cane, n'izindi mpfu nyinshi cane nk'uko mwama mubibona. Ariko zose zitwa impfu, kose kwitwa ugupfa. Bibiliya iravuga iti hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, naho nyine tuhasome kugira ngo abatari bwahumve bahumve. Ibyahishuriwe Yohana igice 14 ku murongo wa 13 haravuga ngo, numva ijwi rirenga rivuye mwijuru rimbwira riti, andika, utuhereye none hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Kandi mpwemu aravuga tegome, ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa vyabo bijana nabo bibakurikiye. Amen. Bene data, nayo majambo ngo hahigwa bapfa bapfira mu mwami. Nagomba mbaze abariko baradukurikirana, mbega kugeza uyu munsi imyaka y'umuntu ni ingahe? Umuntu amara imyaka ingahe kugira ngo apfe? Nagomba mvuge ko imyaka umuntu amara ni imyaka 120, kuko ntitwokwigera tudehuka ngo tuve ku Imana yavuze. Imana yarasezeranye hajya mu gitabo c'Itanguriro yuko umwana w'umuntu imumanuye imukuye ku myaka 990. Badamu bamaze imyaka 930. Uwitwa Metusela niwe yamaze imyaka myinshi gusumba abandi, yagomba kwiza imyaka 1000 habuze gato, kuko yagize imyaka 969.
uwo ni metusera. Imana rero ikura iyo myaka ku 990 irayimanura neza. kubera iki? Kubera ivyaha vy'abana b'abantu. Hajya mu gitabo c'itanguriro 6 uza usoma ry'amajambo ahari ingene abana b'abantu ngo bononye ingeso zabo. Imana irashavura, Imana iraraka ngo iricuza ico yaremeye abantu. Niho rero Imana yacigabanya irya myaka iyikura ku 990 bamara, iyishira ku myaka 120. Imana idufashe cyane. Ndemeza neza ntakekeranya rero niyo nyene myaka 120. Uzobisoma hajya mu itanguriro igice 6 ku murongo wa 3. Ico twobwira abadukurikirana kuri Sabanerwa TV nuko atarupfu rubi imbere y'Imana. Urupfu upfuye urwo ari rwo rwose imbere y'Imana, uko uvuye mu mubiri kose imbere y'Imana, Imana yo iba yabonye ko ari byo byiza. Nta rupfu rubaho rero rubi imbere y'Imana, imbere y'Imana, kuko Imana iba yabonye ko ari rwo ushobora kwihanganira, kandi Imana iba yabonye ko ari rwo rwotuma uruciyemwo usozera neza, kuko Imana itubonera ibiri imbere, irabona ibiri imbere, ikabona ituyu rero nubwo biri uko reka ndamunyakure nkoresheje iki kintu kugira ngo vyihute, kuko ibiri imbere mbonye nshobora kutavyihanganira. Rero Imana ifise inzira nyinshi zo kudutabara, yemwe bene data. Imana idufashe cyane. Imana iba yabonye ko kuko Imana yitegereza mu mutima, ikaraba umutima. Iyo abana b'abantu turiko turarira twabuze, Imana iravyitegereza ati nta kundi kuko bambaye umubiri bategerezwa kuririra uwo mubiri nyene. Rero abana b'abantu twitegereza mu mubiri, ariko Imana yitegereza umutima. Nico gituma tuvyemeza neza kandi tukabishingira intahe twebwe abana b'abantu yuko hariho urupfu rubi. Kuko uzawumva abantu bavuga ngo naka yapfuye urupfu rubi, ngo yayeme, ngo bamwishe urw'agashinyaguro, ngo bamwishe nabi, canke ugasanga ngo yo ngo isanganya, ngo rimwishe nabi, ngo imodoka iraye mwishe nabi. Ariko nagomba ndababwire bene data, imbere y'Imana uko uvuye mu mubiri kose, Imana naco biyitwara. Imana yirabira umutima kumeze neza gusa. Imana ikaraba ku mutima wari utunganije, Imana ikaraba ku mutima wari wejejwe. Ivyo bindi vy'umubiri, jambo ry'Imana avuga ngo twavuye mw'ivu tuzosubira mw'ivu nyene. Umubiri rero uca usubira mw'ivu kuko ari ryo wavuyemwo. Imana idufashe cyane. Nico gituma tubwira abadukurikirana ngaha kuri no rubuga, umuntu wese yame yiteguye. Wamurezwa mwene data, wamurezwa, wamuraraba neza umutima wawe ukumeze, kuko ntumenye umunsi canke isaha urupfu rushobora kukujanira. Imana idufashe cyane. Birakenewe rero ko woga mu maraso ya Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima, kuko niyo yoza umutima akawusukura, ugaseruka imbere y'Imana ukeye. Nta yindi sabune yoza umutima Imana ikawushima atari amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba i Golgotha. Haleluya. Ayo maraso rero iyo tuyozemwo, ngo Imana ntiducira urubanza rubi, yamara twita abagororotsi. Imana idufashe cyane. Rero icyo byo twigisha ivyerekeye urupfu, nuko umuntu yo kwamagavye ukabaho nk'uzopfa ejo, kama witeguye ko urupfu rushobora kukunyakura. Egome
ukamugavye. Ibisigaye bene data, umuntu ntarashobora no kuramba, kuko no kuramba navyo nyene ntawo vyanka, kuko harya uyundi yavuze ngo no kwiberaho ni vyiza. Imana idufashe cane. Rero uw'Imana itije imyaka yo kwiberaho arashobora gukwiza imyaka 120, kuko ni isezerano ry'Imana, kandi Imana ntirigera iyihindura. Hariho bamwe bakunda kuvuga ngo imyaka ngo ubu yaragabanutseho ni 70, bafatiye ku gisabisho Mose yariko arasenga, avuga ngo iminsi y'ukubaho k'umuntu ngo ubuho ngo isigare 70 ngo imyaka yiwe, ngo mbere ngome ngo kumunyankomezi ngo rishobora gukwira 80, ngo ariko ngo Mana ngo iminsi y'ukubaho kwacu ngo mbere ngome ngo umuntu ngo w'umunyantege ngo agenda atani imyaka 70 aramara. Ivyo nivyo Mose yariko aravuga, nkuko natwe twama twabivuze, mwama muvyumva tubivuga n'uyu mu kibano, abantu bakabiganira bavuga bati umuntu akwiza imyaka 50 yatanguye gusaza, uwagira 60 yabaye umutama. Ariko ntibikuri cagezwe c'Imana cuko imyaka y'ukubaho k'umuntu ari imyaka 120. Nagira rero mbeshuze abakunda kuvuga ngo babonye umuntu, ngo bumvise umuntu mu Bufaransa, ngo bumvise umuntu ngo muri Amerika, ngo bumvise umuntu muri Australia, ngo hari umukecuru ngo afise imyaka 180, ngo hari ufise 130. Nagomba nkubwiza ukuri, ntushobora kurenza imyaka 120, ntushobora kurenza ko n'umusegonda n'umwe, kuko Imana yacu ntizi kubesha. Imana idufashe cyane. Ariko urashobora kuyegereza, ugashobora no mwiki gihe cyacu, no mu bihugu byacu. Murabona ba Mandela, Nelson Mandela, murabona imyaka yamaze 90 n'ingahe. Murabona abantu benshi bagiye amara imyaka 95 hafi, hariyo n'abakwiza imyaka 100, hariyo n'abagira 110. Nuko naha mu Burundi ntihobura umuntu yoba afise imyaka 110, birashoboka. Ariko ikidashoboka, ntushobora kurenza imyaka 120. Ushobora kuyikwiza, ariko ntiworenza ko n'umusegonda n'umwe, kuko nico Imana yavuze, kandi ico Imana yavuze ntigihinduka. Imana idufashe cyane. Niyagihindura nayo niyo nyene izobitwibwirira. Imana idufashe cyane. Rero mwene data, wame witeguye, wamugavye, uko iyo myaka 120 kugira uyikwize mw'ibihe vyacu tutaronka imfungurwa zikwiye biragoye. Imana idufashe cyane. Ikindi naco, naho wowe ubona umengo uzoyikwiza, ntuzi hirya y'ejo kizoguhitana, ntuzi urupfu rwawe urwo arirwo, ntuzi umukogote wawe Imana yaguteguriye uwo ariwo, kuko Imana itubonera ibiri imbere. Igikuru rero nuko twokwama twiteguye, tukama tugavye, tukabaho nk'abazopfa ejo, kama witeguye, umutima wawe ushize imbere y'Imana iminsi yose. Murakoze cyane. Niki cyigisho twariko turiga twibukanya iby'urupfu. Mwese mwariko muradukurikirana kuri Sabanerwa TV. Imana ibahezagire cyane. Mufyonde kuri sabone, mufyonde na jeme, tuzoba dusubira. Ciao ciao.